bavuze ibibanza dufise mu kibazo c'umwaka w'icenda bavuze ko turi aba 19 mu gihugu cyose 11 bacavuga ko turi abambere muri exeta ku rwego rw'igihugu nari uko mamashi ndabura n'umwe ayo ndice ndayakomye simwe muyakomye ariko murumva intara ya Cibitoke yaba ya mbere muri exeta mu mwaka w'icenda ikaba ya 11 ivyo byari bimaze gushika kangahe ndagira by'ukuri dukeze abari mu gisata cy'indero guhera ku rwego rw'intara rw'amakomine gushika ku barimu ku badiregiteri bose mbere tubakomera amashyi cyane tubatera intege ko babandaniriza aho nyene ko kumva Cibitoke ishobora kuja imbere ya Karusi bimazemo nk'imyaka nk'itanu ari iminsi yose igumiza ari yakumva mbere jewe nje genda ngabiye ngaha ibiro vy'indero mu ntara ibiro vy'indero mu ntara muzoze ndabahe reka ndagita ngo iki imprimante ishobora kwimprima ama examen type y'amashuri yose yo muri iyi ntara ibaza ko DP yayizi narayitanze muri komine Bukinanyana abuzo kwemprimira ibibazo Bukinanyana ntirimwo izovyemprimira muri indwi nyene uzocuza uyitore uyizane mugabo kuyestara ntugire ngo biroroshe uzobaza Bukinanyana uko byagenze bakwereka abahinga bayibestariye kugira nabaze kwestarira